bakunzi ba BM4 Plus aho muherereye hose ndabaramukije amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ndizera ko muri mpore ndetse n'imiryango yanyu. Mu nkundire ndabaha ikaze muri kino kiganiro aho tugiye kurabira hamwe ingene izina M23 rigiye gufudikana ritazongera kuvugwa ukundi hano ku butaka bwa Kongo. Tuze no kurabira hamwe amajambo Chirombo ubwo yivugiye ko atazofa asubiye kuganda n'inyeshamba za M23 icatumye ayavuga nico yaba yishimikije. Turagaruka kandi turabe isubirizwa rya Mungu General vya Mungu hamwe na Colonel Biyaya. Turaba ifatwa cyangwa se ihagarikwa rya Colonel Bisamaza Richard hamwe na Kamari Eric. Turaza kurabira hamwe n'ibiri ku mirongo y'urugamba muri kano kanya turiko turavugana. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na Musanguzi Mwenza. Reka ndamuha ikaze aramutse abadukurikiranye duce twibandaniriza n'ikiganiro cyacu. Mwenza karibu cyane. Amahoro gose ndashimye kandi ndakengurutse ukuntu mpaye ikaze. Hanyuma nkacama indamukanyo cyangwa intasho ku bakunzi bose b'igihugu n'akarere eka n'isi. Ndiko ndumva ijwi ryawe riri kure uze kuraba uruduze gatoya kugira ngo abantu baze gukumva neza. Ego ndibaza umuranye kandi. Ubu ndumva ko bice bitungana bice bigenda neza. So unkundire rero twinjire bukwi na bukwi hano mu burasirazuba bw'igihugu ca Kongo. Ku mirongo y'urugamba wo tubwira mu camake ibyahiriwe imbere yuko tubandana ikiganiro cyacu. Mu camake sinoregenda ntagize ico ndababwira ku mirongo y'urugamba kuko urugamba ruko ruganwa muri Kongo n'urugamba ruri mu buhinga bwinshi na cyane ko abagizi ba M23 murazi yuko batariko baravuga naco akaba ari M23 kuno munsi ubwabo bwafuje umunwa inyuma yuko amadrone ariko agenda akora bidasanzwe abawazenda bagakurikira mu nyuma bagenda batongora neza inzira ahantu drone hejeje gukora akazi no kumenyesha yuko muri Nord Kivu ahantu bita muri Warikare ari muri Miba na mu Ngazi ahantu habaye ibidasanzwe ku bisazi neza gatondo gateje mate habaye mata kadasanzwe aho abaroberi muri Kibati no muri duce nyene ababazanira nabo nyene bari kumwe basa naho bagombye kwigarurira ko gace ariko bivanye nuko muri gace rafite igice hama M23 ikindi gice dabaye ngombwa ko bakora ico bita route strategique urano mangu tuvugana muri Kibati hafiswe n'aba M23 kwa RDF ariko ku mirongo y'urugamba ariko biko bigenda neza. Ntabwo bikore bifashishije amadrone na Sukhoi hano muri Kibati. Allo wi Musanguzi Mwenza je ndakumva neza. Siko ndakumva neza Ariko je ndiko ndakumva sinzi ko wowe uri kuranyumva. Ubu ni sawa. Narimbajije nti aha muri Kibati ntabwo yikwalse FARDC babifashije amadrone kugira ngo bashobore guca inguvu umwanzi. Muri make bifashije amadrone ariko ntibabikoze cyane bivanye nuko yari incuro igira kane abazarendo bagerageza kuraba ingene birukana abM23 bari kano gace. Kuvuga nico bita agize canke agace inzira yo muri Miba na Ngazi niho bashoboye ko bariko baraca kuva muri uwo mwanya ariko muri Kibati byatumye ako gace abandi bashobora kucigarurira kuko byace biteza ubutuma abenegihugu b'ahantu ariko icyo nokumenyesha nuko abantu M23 bakundanije bafise ariko wazalendo bashoboye gukora ico bita hobby strategique no kumenyesha kandi yuko amadrone nawe nyene nkuko ndabikubwira bayakoresheje ku rwego rushimishije ku buryo haraho muri Kibati nyene haraho abapfuye babaye batari bake kuko no kugira yuko FARDC na wazalendo ubu ikibaradishinga atari kwirukana ba M23 bwa na mbere cyangwa twakoresha ayo madrone aho ikibaradishinga nuko
babanza bakica cyangwa bagakora ibintu byose barabifashisha cyane cyane hari amatangi y'igitoro aho niho baca bombarda hari ibigwanisho aho niho baca bombarda kugira ngo babanze babace ingufu bagire kugenda kurwana basiganye dukeya kuko no kumenyesha yuko hamwe mu nzira zimwe aba wazalendo bamaze kuhazibira ata access n'imihari yuko bashobora kuronka ranfort icyo rero bamaze gukora kandi amamunisho nayo akaba ari kagenda asa n'abaherana bivanye n'uko abo bateye baca bayasiga cyangwa drone aho yakubise ibiturira byose nyine baba babonye ari byo bintu munyumva ndiko ndabumva cyane ego uko rero bimeze uno munsi rero muri Kibati menya yuko ibikono byarimo igitoro byaturiwe ni ikindi nacyo umenya nuko na bimwe by'ubwirinzi bavuga ngo bafite kumenyesha yuko byagize dataye agaciro muri make bivanye n'uko ari byo bashoboye guturira hajya nakumenyesha yuko abari muri Goma nabo batangiye kugenda bashira amatangazo yabo kugira ngo bashobore kugaragaza akababaro barimo narijya uno musoko wo kubitwa umusubirizo muri make amakuru nashoboye kuronka muri Nord Kivu nayo aho izo drone zashoboye gusiga bariko bararira muri make amarira yabo nayo musanzwe kugende barira barira ingona so twibandanze n'ikiganiro cyacu musanguzi mwenza imbere yuko tugaruka ku nkuru za General Byamungu n'ababandi bose unkundire turabire hamwe iyi nkuru iri kiravuga ngo yuko izina M23 rigiye gusibangana mu minsi mike cyane gose kandi bitanace no mu nzira z'ibiganiro sinzi ko wowe bitahora kumwe n'abariko barabivuga ukuntu musanguzi mwenza ikintu cya mbere na mbere no guha no kugira ngo amakuru yumve neza n'abadukurikirana bagira icyo batahura menya yuko hari umudepite ari karasi yatazambaye yitwa Willy Mishiki sindiko ndakumva neza mwenza sindiko ndakumva neza kabisa ariko ndavuga nti uburyo uranyumvise ariko ndavuga nti ego hari umudepite bita Willy Mishiki yavuze yuko aba wazalendo bari ahantu hariho hose muri Goma barindiriye ijambo riva mu kanwa k'abayobozi hanyuma batake Goma kuko bari hose ati ubu tuvugana Colonel Nanga yamaze kugira ubwoba yabonye yuko Goma yamaze kuyitakaza bivuze iki rero nimba Goma bariko bategura yuko haza umugwa mukuru wa gihugu cyabo menya yuko abo wazalendo bari hose urumva ndiko nisunga ibyo no mu depite yavuze hanyuma ndagenda nisunge n'ibindi biri ku mirongo y'urugamba tugize iminsi dushikiriza cyangwa tugize iminsi mushikiriza ego bica bigenda bitwereke neza ingene izina M23 rizozigara muri kahise kandi atanandi makuru ya M23 dosira kuvugwa mu gihugu cya Congo ikimenyetso cya mbere ni igihe ubwirinzi bw'u Rwanda buzoca kivugwa muri Congo ngo ubwirinzi bw'u Rwanda ndavuga ingabo menya yuko ubwirinzi busa n'ubugeramiwe ubwo bwirinzi rero busa n'ubugeramiwe kuko bariko bagenda baca intege M23 izisanga cyaba kiroberi cyaheze nk'ifu y'imijira kandi kumvikane neza ni kuvuga bivanye n'ingene u Rwanda bamaze kurusha ko pression bamaze gutakaza ingufu urwego mpuzamakungu menya yuko uko gutakaza ingufu ku Rwanda bigaragaza ugutsirwa kwa M23 kuko u Rwanda niyo M23 Amerika nayo ikaba iriko irategeka u Rwanda gukuraho ivyo bavuga ngo n'ubwirinzi mugabo bakize bamenye ko ari imvugo ya diplomasi yuko ari abasirikare b'u Rwanda bari i Congo yeah. abasirikare rero nabo
bariko bakwitirwa muri Kongo kugeza uno munsi u Rwanda rugifise abasirikare bagenda ku rugamba gutyo rero kubera dafise abasirikare bagenda ku rugamba biriko biratuma bwabwirinzi bavuga ngo n'ubwirinzi bw'u Rwanda buri muri Kongo biriko biratuma M23 zisigara nk'ifu y'imizira bivuye ku kura nuko nyene ifu y'imijira ifu y'imijira bien sûr kuvuga baduca basigara atakindi kintu gisigaye kuko babana babandi bahora bishimikiza ngo rabafise bagiye gufata ku nguvu ngo binjire mu gisirikare abame 20 nibo muga bariko bavayo batoroka bose bagaruka mu gihugu cabo kukigwanirira bitwa abawazarendo bagaca batanga amakuru naho banyegeza ibigwanisho gutyo ni navyo biriko biraborohera kubombarda ahari ivyo bigwanisha hariho hose nubwo bimwe bariko bagenda babihungisha mugabo no munsi amakuru ariko agenda agaragaza aba bari barabishira kugeza ngaho sinzi ko riko cumbika aho biriko biratahurika rero no kuvuga M23 n'amasezerano y'Idoha arashobora kuzohagarara ntashigwe mu ngiro naryo ubona no munsi bargiye Idoha gusinyira ivya guhagarika intambara ariko no munsi bakaba batariko barayubahirira ugaca ubona umenga aba FARDC igisirikare ca Kongo kivuga kitisi twebwe n'abawazarendo nuko ekenge yavuze kujya ariko ntibigara bagaragaza ngo ni FARDC ikabikora bagaragaza yuko ari wabazarendo bariko barabikora kuko mwibuka ibikwe kwabivuze mugabe ijya mvugo ya Ekenge Bomosa mu yandi majambo yashatse kwemanga yuko ari bariko barabikora kubera ko atari muri ekereziya amaze kuvuga ijya mvugo yakoresheje yarakoresheje imvugo nziza cyane kugira ngo ntashobore guha amakuru yose canke ububasha bwose abawazarendo kubera baca bamubaza ibijanye n'ingene abawazarendo bashobora kugurutsa indege amadrone sava none indege nazo ntajya agomba kwishura ibijanye n'ingene bakoresheje indege yagaragaza ingene nabo ariko barategwa kuri ntitwari guhagurutsa indege nabo batarije kudutera kuvuga baba badukubise iko nariko nico dutega undi musarisha tubasubiza tuberekanye mugabo ku mirongo y'urugamba menya yuko ikiko cigaragaza ari abawazarendo bariko barakora urugamba sifat disikira barakora urugamba rero yivunisha indege mu gihe yamaze gusugerezwa kandi bari mu byo guhagarika intambara bo abo kantu rero bakinye kagaragaza ukuntu aba M23 batakiro ivyo barovandika Idoha barabasavye abasirikare 2000 barababura umwe byo guhana imbohe abantu bari batangiye kuvuga bati none bahana imbohe kubera iki ikintu abantu batariko batahura nuko M23 atari abakongomani ari abanyarwanda rero bari bakeneye imbohe z'abanyarwanda zitahe niho baca basabwa abasirikare 2000 nabo barababura no munsi rero abanyarwanda bacafungiwe muri Kongo ico naco kikaba ari cyagirizi bafise kizotuma urubanza barutsinda yuko harimo agression naco gituma rero amasezerano y'Idoha avuga M23 mugabe muri Washington avuga Kongo n'u Rwanda ya none wibaza yakomeye karaya ayakomeye nayo muri Amerika bivuze yuko rero ari gutegeka Kagame akabwira aba M23 bakaba ku butaka bwa Kongo yes yandi majambo umunsi Kisekedi agaragaza bimwe bavuga ngo yatanze ukuboko ngo bigaragaza intege nke ziwe ahubwo cyari cyo gihe cyo kumaramaza Kagame bamumaramarije ahantu hadasanzwe ujya munsi niho M23 yarangira ndabukana ko tukumvikanye akandi ko ndakumva je mugabo sinzi ko wokagura kugira abadukurikirana nabo nyene bagatahure neza inyuma yo kumenya umuzi w'ikibazo ivyo ba M23 bavuga yuko tasingiro bifise yuko ari Kagame ahubwo ari karondera igihugu ca Kongo kucihako ngagihimbure canke atera umugumuko haba bagumuka bagaba kigabure bakamenya ko ari Kagame biri inyuma bibaye ngombwa ariko dushemo na Museveni ivyo bimaze kumenyekana
byatanze inyishu ya nyayo yuko abategeka umutegetsi mukuru wa M23 kari Kagame kuko yabwiwe ngo tegeka. Muri make rero yarerekanye yuko M23 atari abakongomani yuko ari abanyarwanda. Nubwo hari ishusho ni Colonel Nanga niwe agaragara neza ko ari umukongomani. Colonel Nanga ko baranamuzi. Nzi ko turi kuranyumva ngaho. Aho ndiko ndakumva dutere tuje imbere. Kubera rero Colonel Nanga ari umukongomani yagiye agaragara kuko gukorera Kabila shebuja. Menya ko Kabila ategekwa na Kagame. Uno munsi Kagame rero bamaze kumushira ko ico novuga inguvu nyinshi kuko ningene ba M23 ariko barakubitwa uno munsi amadrone bakubita handi ruruye z'amakumva. No bamenyesha yuko ejo tariki 30 hari abakuru b'ibihugu muri kano karere bitezwe mu Bufaransa kugira barabe ingene bamariza iki kibazo ca Kongo na M23 n'u Rwanda muri make. Twarindiriye turabe nimba Felix Tshisekedi azokwitaba narijyazi neza yuko Emmanuel Macron ariwe ariko arabafashe mu mugongo cyane Kagame. Rero ngaho turaca guca turabamo ibintu bibiri mbega azogenda canke azogenda. Rero no kuvuga agiye bizunguriki asize bazohombiki. Agiye ashobora gushika agahagarara neza nko ku ruhande arimwo muga kabereka yuko atagayana nko kabikora kuko ni wa muntu afise amahembe hanyuma iyo hageze akantu gakoma bavuye yanyegeza kandi afise kandi akomeye hanyuma niwe mwamubwira ngo agende gukora akaca bikora ukundi we nababibona. Rero ashobora kugenda kugira ngo ntibigaragare yagayanye ngo amufatire ibindi bihano nawe ngo urumva ngo yagayanye yase kutwitaba uri Macron nawe kurande rwiwe. Ashobora kugenda kugira ngo yongera amaramaze Kagame kuko azorafise umukuru w'igihugu cy'u Burundi nawe biravugwa ko azoba ari pari amushigikiye. Gutyo rero guhera kwa M23 bizorangira abanyarwanda bakuruye iyo abasirikare bose hama M23 icera gifu y'imirijira kandi haducaba itegeko rigaragaza neza yuko atakongera kuvuga ikintu bita M23 nayo masezerano atazigera yongera kuvurwa. Nguko kuntu rero y'amasezerano ya 23 mars azocavaho akuweho nuko Kisekedi azobaheje gutsinda intambara yaba y'amasasu yaba ya diplomasi yaba ya justice yaba niya media azobaheje kuyitsinda kuko no munsi urabona ko abakongomani aribo bariko baravuga amakuru kubijanye n'ibiko yabera ku rugamba abanyarwanda bahoze baguye mu kantu. Exactement. Ndiko twakumvikana ko nyine ayo masezerano adoca hinduka amaze guhinduka itegeko ryafuta kwatigeze haraba n'amasezerano yitiriwe 23 mars kuko amasezerano ntiyari guteza imbere igihugu ahubwo baye ngombwa nabo barayakoze bo bihanirwa bo bibohanwa. Rero gituma nyine kubahagarara igihugu ico gihe yatumye amasezerano abaho yabaye kondane kuko byagaragaye yuko iyo M23 yari yarayikoze kugira ngo nihaza gutwara umubantu baze bamukubite kudeta hama bongere bagaruke kuko manda zari zaheze zemewe mu bibiza shingiro bari bazi yuko Felix Tshisekedi bazokubita kudeta vyoroshe mugabo razi zamaze gusimbuka kari zitarinye ari byo biko biragaragaza yuko M23 yamaze kuzima ariko agomba abandanya bapropaja bamamaza ico bita ngo sovo la RDC ico bica camamara kugira nanga acabe hasi hama Joseph Kabila yongera abe hejuru ibije gufuta ya M23 bivuze ko rero sovo la RDC nayo ivutse mu gihe bamaze kubona yuko M23 igiye gusibangana ikagenda amazima yongo. Umusanguzi mwenze nuko rero cyabibona babonye ati umugambi w'abanyotike ego ndakumva ntabwo nako ndakumva byako bicika nare mvuze ni uko ndabivuze niko nawe niko warashitse kubivuga
nari mvuze nti iyi Sovola RDC iyo bashatse kwishamo ingufu cyane kubera ko babonye ko M23 igiye kugenda akayombekeye. Ahubwo yaramaze kugenda bacavuga bati kwa Rwanda none ruzobandanya rufise influence gute muri Congo. Uca bakora kajya kantu bita ngo ni Sovola RDC kuko uravye abantu bashoboye guparticipa muri jya nama. Ucora kari muri babandi bose batana baciye urubanza batemerewe kwinjira bidegenza. Rero bariko bagerageza kuraba ingene bazogumizayo ukuboko mugabo nijya Sovola RDC nayo nikihwana n'amamenase. Aribyo bizogarukana nyine intambara ariko ije Sovola RDC niyo M23 ugiye kwinyegezamwo muga nta masezerano zo bahari bazoba kwagwanira ahubwo bazobazanye igitero gishasha kuvuga yuko bagomba gukora ubutegetsi bwa Kisekedi uriko batwara nabi ideology zo yamaze gutsindwa ubundi bizosira kugaruka ahubwo yigarukana bazoca mushyiraho cyagihano cy'urupfu azoba yemerewe kwicwa. So reka tubane ikiano cyacu umusanguzi mwenza ndumva ko ubuheje kudusobanurira uburyo M23 igiye kugenda akayombekere canke amazima yongo. Twabonye aho General Vyamungu yasubirijwe na Colonel Biyoyo. Iyi nkuru ivuze iki bwana musanguzi mwenza? Iyo nkuru ifise ibintu bibiri twivuga ko aba M23 RDF na ninjajane n'abantu badashye kuri kumugaragaro bazi kwimanga yuko Vyamungu yapfuye twayivuga hano yuko Vyamungu yapfuye rero basubiriza umuntu ahari none ko batigeze batangaza urupfu rwa Vyamungu aba bantu bakurikiye aba M23 cyangwa aba RDF nubona ko babaye abakurikiye ubwije kuko urabona n'urupfu rwabo bashobora kurutangaza muri twigwane ko makanika bamuteye drone urupfu rwe barashoboye kurutangaza ariko ni gute umugenerale Vyamungu nka Vyamungu yarazwi mugabo byananiranye yuko batangaza ko yapfuye mugabo uno munsi tubonye bagiye kumusubira aco ni cyo dunaca yibaza kumusubiriza rero ni biriko bigaragaza neza yuko Vyamungu atihari mutubona basubizera amakenga mutubona basubiriza nabajya bandi twagiye tuvuga duti bagiye bavuga ngo barafunzwe mugabo nta gigeze mirengo afungiwe hanaka nta mu biyumbi so bafungiwe nta naho bavuze nimba rero batashe kuvuga bafungiye menya yuko nabo nyine bashobora kuba batekeye muri yasi y'abazima ariko tuzobona nabo nyine mega bariko barasubiriza n'ubwo batazobivuga ko bariko barabasubiriza ico no kumenyesha niki menya yuko Vyamungu ujya musubiriye nawe nyene kajya gace asa n'ukazi barondera umuntu akazi bamuhendesheje amafaranga n'umukongomani ariko biravugwa yuko nawe nyene akabuze descendance kajagari hari yahaku bari ariko barifashisha muga nawe bariko bagenda bamubwira bati we rutava inyuma ya M23 turavugira nko twagize Vyamungu ariko ko bari kagenda yaronka zinzo no kubwira no kuvuga uno munsi tuvugana aba wazarendo babonye uri umugenerale muri FARDC warateye umugongo igihugu igaragaza yuko utari umukongomani ahubwo wari umunyarwanda ndashobora kumvikana iyo uranyumva ndiko ndakumva iyo ifatanije n'aba M23 kaba byari bizi kuri muri gisirikare cya Congo n'umukongomani ahubwo bagufata nk'umunyarwanda bagiye gutera igihugu naribyo yuko abanyarwanda bagiye barinjira buhoro buhoro muri Congo kugira ngo bashobore kwiteza umutekano muke. So tugirwe ko nirihagarikwa rya Colonel Bisamaza Eric hamwe na ko Bisamaza Richard hamwe na Kamari Eric irihagarikwa rya buryojo urivuga kwiki harimo biri nawe nyene kujya guhagarika umuntu ari ku rugamba menya yuko haba hariho abakozi ariko baramwagiriza narijya no kubwira ko muri M23 hamaze kuba hasana n'imigwi ibiri n'ubwo itari kiramenyekana ari imigwi ibiri yamaze kwicomora ubuguti tubona abafagesa aho bari ko tugira tugishikana kuri bo ubuguti twe tubananya tugwana kugeza ku Rwanda wanyuma rero abo bashobora kuba batari muri ya systeme canke iperereza rya M23 ko bari naryo
bashobora kuba bakiri muri ya systeme yuko babandanya urugamba akavuga bati no naco riko turagwanira muri kino gihe koko kwamaze kumenya ivyihishije inyuma rero kuvuga abo nabo baca babahagarika mbere uravye nandi bavuga ngo babahagarikije menya yuko bashobora no kubakura mu bonyene ko radi ntibafyina bagerageza kuraba uko bagenda barerimina barakuramwo aboteza ikibazo hanyuma bafata intumbero kuko no wibuke ko no mu banyamurenge hari n'imigwi ibiri hariho abanyamurenge bashigikiye umukuru w'igihugu Fashibeto hakaba n'abanyamurenge bavuga bati twebwe turi kuri M23 yes ari naco gitubona bama bariko baranaboroga menye yuko rero nk'umugenerali yinjiye yarashigikiye ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi bakaba bamwe bagize ibyo bamwemerera mugabo bakabona yuko atari karaja iguca ashobora kubandanya yamaze kubona yuko urugamba rwahinduye ishusho hamaze kubona ikindege ziko zirakora hamaze kuboneka amadrone bananiye kuyahakinya kugira ngo bashobore kuyakoresha uko bagomba systeme ya RDC amaze kuba akayora bahinga muri kano karere menya yuko rero baturi rero ukikiri ku ruhande ibyo bigaragaye rero ibyo bimenyekanye icyo baca bakora baca babafata bakabakuramwo twate bashobora kubica cyane naho bakabashira ahandi hantu babacungishije amaso muri make nuko bica bigenda urakoze cyane musanguzi mwenza dusa n'abaja ku musozo w'ikiganiro cacu sinzi ko hoba hariho rimwe canke abiri worenza ko hama tukikebanura abadukurikiranye icyo norenza ko nababwira nuko nariko nabivuga M23 iragiye kurangira kandi izorangira nabi izorangira abantu bose atanu maronse opportunity nimwe muri leta izorangira ata bushobozi canke M23 AFC uko izorangize ku gihugu ahubwo izorangira uravuze ko M23 gufata nkaho uri cihebe kizorangira igiriro imangana mu ku buryo atari umuntu umwe adoshobora kuvyigicira kuko n'abazoba bari muri M23 bazorakura mu umwe kuyiri ku kweringi icyo no cyasaba abadukurikirana rero nuko bugumana n'ibinyamakuru cyangwa n'amakiri tubona gucisha kibiganiro kugira ngo dukunde kubereka ingene ibintu kuragenda twicirya n'ino murakoze reka ndagushimire mu musanguzi mwenza incangirwa ko nshimira n'abari badukurikiranye muri kino kiganiro nta byinshi ndi burenze ko ndabatumire kuza kubana natwe mu kiganiro tuza gukora ikibiriraho igihe cy'isaha 2 z'ijoro ciao ciao